Tubahaye ikaze ku makuru yizewe ku mutekano, politike na diplomasi. Twongeye no kubona umwanya wo gushimira wewe wakoze subscribe ugakora share, wewe udukurikirana buri munsi kuri Kigali live update, tubagezaho inkuru ziri update zijyanye na politike, umutekano ndetse n'ibindi bitandukanye. Reka dukomeze gukurikirana ibiganiro. Umuryango Human Rights Watch uravuga ko umutwe w'inyeshyamba za M23 wishugambiriye abasivili bagera kuri 29 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize. Abatangabuhamya babwiye Human Rights Watch ko mu bwicanyi bwabereye i Ruvumu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, inyeshyamba zishe abantu 17 zakekagaho guha amakuru abasirikare ba leta ya Kongo ku birindiro bya M23. Abandi bivugwa ko biciwe mu bitero byakurikiye muri ako karere. Hagati aho abigaragambya banonye kandi banasahura ibirindiro bya Loni mu mujyi wa Goma. Ubutumwa bw'ingabo zibungabunga amahoro bwa MONUSCO muri Kongo bwanenzwe cyane kunanirwa kugarura amahoro muri aka karere. Iyi ni BBC gahuza imiryango urayumva no kuri Kiss FM muri Uganda no kuri BBC gahuza.com. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yavuze ko nta bariyeri ziriho zibuza igemurwa ry'impeke ku byambo bya Ukraine. Bwana Lavrov yabivuze ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugendo rwa kabiri ari kugirira ku mugabane wa Afurika. Yavuze ko mu masezerano Uburusiya bwagiranye na Ukraine mu cyumweru gishize nta kibubuza kugaba ibitero ku bikorwa remezo bya gisirikare muri Ukraine. Ariko rero umujyanama wa perezida wa Ukraine Mykhaylo Podolyak yamaganye urugendo avuga ko ari amayeri ya Moscow. Ku rubuga rwa Twitter, Bwana Podolyak yasobanuye urugendo rwa Lavrov nk'urwerekana ibyishimo by'Uburusiya ku kabararo k'abandi. Yongeyeho ko Moscow mu magambo ye yateje inzara noneho ubu iri kujya kwihanganisha abantu. Fantine urakoze Prudence Ngiyumva. Ni no kuri iyo nkuru tutaduhera ko mu makuru yacu arambuye. Yarahejeje kubabwira mu kanya Prudence Ngiyumva yuko umushikiranganje w'imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov avuga yuko atanzitizi zihari zo gutwara ingano ziva mu bivuko vya Ukraine. Inyuma yaho mu nduheze Ukraine n'Uburusiya bishiriye umukono ku mwumvikano wo guhinzira ubwato buzigemura. Bwana Lavrov ivyo yabivugiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugendo arimo muri Afrika. Inkuru ya Patience Atuhayire mwishikizwa na Victoria Nkunda. Uburusiya burasa n'ubugerageza kwivana mu kato bwashyizwemo mu rwego rwa diplomasi n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu gushimangira umubano wabwo n'ibihugu byinshi byo muri Afurika. Bwana Lavrov arakomeza urugendo rwe muri Uganda, aho agomba guhura n'umukuru w'icyo gihugu Yoweri Museveni bakazaganira uko bazakomeza umubano w'ibihugu byombi. Intambara ikomeje kuba hagati ya Ukraine n'Uburusiya yatumye ibiciro by'ibitoro bizamuka, ituma Afurika igira ikibazo cyo kubura impeke n'amavuta yo guteka. Ejo ku cyumweru Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya yari muri Misiri, aho yijeje abategetsi bayo ko nta kizakoma mu nkokora ibikorwa byo kohereza impeke muri iki gihugu. Iyi ntumwa y'Uburusiya kandi izanasura Ethiopia mbere y'inama ya kabiri ihuza Uburusiya na Afurika iteganijwe kubera Addis Ababa mu kwezi kwa 10 cyangwa kwa 11. Inkuru ya Patience Atuhayire. Tukiri aho muri Kongo, amakuru avuga ko mu gitondo cuno munsi ubuzima mu mujyi wa Goma bwari bwahagaze kubera imyerekano yahabereye yo kwiyamiriza ingabo z'ishirahamwe mpuzamakungu zishinzwe kubahiriza amahoro muri ico gihugu MONUSCO. Amakuru dukesha ibigo by'itangazamakuru bitandukanye avuga yuko iyo myerekano yari yateguwe n'imiryango idaharanira inyungu za politike societe civile nimwe mu migambwe yaranzwemwo imigumuko. Hari ibigo vya MONUSCO vyasenywe ndetse n'ibifungurwa birasahurwa. Igipolisi cakoresheje imyukirakira mu maso mu gutatanya abari mu myerekano. Mu kugerageza kumenya icateye iyo myerekano, ku ngabo za MONUSCO zimaze imyaka igera ku 20 zihagararira kugarura amahoro muri ico gihugu, navuganye n'umwe mu babaho Igoma, Jean Bosco Sebishimbo, yambwiye uko byagenze. Nakubwira nuko kuri wa Sena herutse hano mu ruzindu
kuri Goma ndetse no muri Sud Kivu iri Bukavu, ari we waganiye n'aba baturage aravuga ati ntabona impamvu ya MONUSCO gukomeza kuba ahangaha, nyamara akaduruvayo n'amahoro baje gushaka bidashira, kandi n'amakuru ku baturage bacu agakomeza kuba menshi cyane. Imvugo nk'iyo ngiyo yaje kwakirwa n'imiryango bita nka za sosiyete sivile, nabonye ni komunike y'ibyama bya politike bimwe byashize imbere imyigaragambyo. Ni gutyo mbese mobilization yaje gukorwa ku buryo ubuzima bwari bwahagaze muri uyu mujyi wacu wa Goma. Ko twumva abo bagiye mu myerekano bagiriza MONUSCO ko atacu yakoze muri iyi myaka irenga 20 maze muri Kongo, uruhara rwabo mu kugarura umutekano ntibaruharura, ntacu baruvuga ko turibuka yuko MONUSCO ngaho nyene Goma tutagiye na kure mu mpera za 2012 uruhara yakoze mu kwigizayo uyu mugwi wa M23 wasubiye kuvyuka. Urabizi umuturage we ikintu cyangombwa reba no kuvuga ati mbese aho MONUSCO ibereyeho ni iyihe mitwe yaje intwaro yavuyeho, none abaturage bakavuga bati ese iyo MONUSCO imaze iki? Cyane cyane ko hari ibikuru byinshi bikurikiranwa, ugasanga nk'indege zija hirya no hino, nyamara za MONUSCO amakuru menshi akavugika ko hari uburyo budafudutse bwa MONUSCO bwo kuba yaba ikorana n'izo nyeshamba hanini ziba ziri mu duce bacukura amabuye y'agaciro. Rero ugasanga ko abaturage benshi bumva yuko ibyo ngibyo ari byo babereyemo, akaba ari byo bituma akaduruvayo kadashira iwacu kuko batifuza kuzataha na rimwe. Hari abantu benshi bashobora kwibaza impamvu nimba MONUSCO uruhara rwayo rutagishimishije, impamvu leta ya Kongo idakemura iki kibazo yumvikanye na ONU, kuko MONUSCO yaje ku bwumvikane bw'ishyirahamwe mpuzamakungu n'igihugu. Yego nibyo, natwe aho niho tunenga imikorere y'igihugu cyacu, cyane cyane inzego z'urwego rw'igihugu kandi arizo ziyoboye igihugu, kubera ko ubutumire bwa MONUSCO ni igihugu cyacu cyabukoze, aho kugira ngo basubire mu nzira nk'iyo ngiyo bumve yuko MONUSCO yasubirayo nk'uko yaje, igihugu kigafata imyanzuro. Icyo ngicyo nicyo usanga kabisa natwe tutacyumva nk'abayobozi batoya bari mu rwego rw'intara, dusanga yuko icyo ngicyo nicyerekana ibitagenda hejuru mu nzego z'igihugu. Ko twabonye ku mbuga hwaniro hagaragara nk'ibi bya uduce wasanga bariko baraturira, akaboneka yuko umenga harakaguma, ubuzima bwabandanije ukuri kwamye, amasoko ararema, abantu uruja n'uruza rurakomeza. Kuva mu gitondo mu rukerera ni ukuvuga ko ibintu bitari byoroshe, abaturage benshi baheze mu mago yabo, ari natwe ntabwo twigeze gusohoka, ariko nyuma saa 7 saa 8 abantu batangiye kuja hirya no hino. Urabizi muri Goma turafite amabuye menshi baterera mu mihanda, igipolisi cyakomeje kurwana nabyo kugira ngo kibimareho. Muri make amakuru nayo ngayo nshobora kubaha. Jean Bosco Sebishimbo twavugana ari mu muji wa Goma, n'umunyapolitike rero aba muri uwo muji. Kadushimire wowe wadukurikiranaga kuri Kigali Live Update, tubibutsa gukora subscribe, like na share na comment. Amakuru nakagaruka, mukomeze gukurikirana Kigali Live Update.